Uburorero bwa hafi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu mashure shingiro ya Kinama na Kinama ya kabiri bita Ave Maria, abarongoye ayo mashure bamenyesha ko batanguranye uyu mwaka w'ishure ingorane zifatiye ku bwinshi bw'abanyeshure, ubukene bw'amashure n'ubw'intebe. Ishure rimwe rikaba rikibura intebe zababa amajana abiri na mirongo itanu kugira abanyeshure bicare neza. Eka no ku mashure yo muri zone ya Kamenge ni nkuko nyene. Ubukene bw'intebe mu mashure shingiro buribonekeza aho ishure rikeneye intebe ijana na mirongo itanu. Mu ntara ya Cibitoke, amakuru dukura mu buyobozi bw'indero mu ntara amenyesha ko amashure shingiro ya Karurama ya mbere na Karurama ya kabiri, co kimwe n'amashure shingiro ya Rugombo ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu, bifise ikibazo gikomeye c'intebe. Komine yonyene ya Cibitoke ikaba ikeneye intebe zishika ibihumbi 4 kugira ihangane n'ubwinshi bw'abanyeshure. Amakuru ava muri iyo ntara yemeza ko no mu yandi makomine agize iyo ntara, ubwo bukene bw'intebe bwibonekeza mu mashure shingiro. Mu ntara ya Kayanza, muri komine ya Muruta gusa, amakuru ava mu buyobozi bw'indero muri komine amenyesha ko hakenewe intebe zigera ku bihumbi 3,800 muri uno mwaka w'ishure. Ayo makuru abandanya amenyesha ko ubwo bukene bwatewe ahanini n'intebe zikoranye ivyuma leta yatanze, zononekaye hanyuma ntizakoreshwa. Izo nazo zikaba ziharurwa mu zirenga ibihumbi 2,000. Abarongoye ayo mashure yose bakaba basaba leta n'abagiraneza gufasha ngo ayo mashure aronke intebe, kuko ku bwabo bifasha abanyeshure gukurikira neza no kuronka ubumenyi bwiza.